simbi bobo ifu aho kantu tuje tubagaragara ari kibaje bambwira ngo urumva ngo afise ngo abana hanze n'umugore natwaye namutwaye dufise umwana kuko urazi ko yarafise inda y'amasi yindi undi mwana yamugumyemo amuvyara après 2 ans 9 mois ije kujya urabyo indama yasa jamazi imyaka 2 n'amizenda nibitangaza kanguka bibaho bamuhitira ntibabaho none muhitira w'imyaka 2 mani ibitangaza by'Imana mon frère umwe yari inyegeza hama igihe ciwe kiragira inyuma y'imyaka 2 n'amezi n'umwana yavutse asa photocopy mvuze ati uyu wubu n'umwana yo bavutse inyuma y'indoa iyo ndoa yabayeho ega no muri Cesare barababatse yabayeho ryari muri juin abana bavutse muri 2015 abavuka 2020 abavuze 2022 abavuze abura bashiramo ngo nabana ngo navyaye hanze twari tuzinanye apana ibyo rero ngaho ivyo je n'umugore wanye namubwiye ati apa don't touch ibyo ntuzina uzineze ko umwana yavutse tutarabana ni nkuko na wewe abo bana bawe wari kugenda ukabarera hiwanyu uko nabandi babatwaye iyo hama nkabafashiriza iyo Jefferson umugore umwe kandi koresha umwanya avuga ko afite amafact yo ko ari muhabara toke pare uko je ndaza muhabara je gabo muhabara yo urazi ko projet ya mbere go yari yabahabara na cyane nibyo none d'abord ko muhabara no mutwaraye urazi biharuro byo kora kugira jewe nshobore kuja mu bahabara maje d'abord mfise imodoka izwe bayi foto kandi ahantu haje bahabara abahazwe abazwi gute basembe ta abahazwi gute nega shikwate kuko no mutwara Seven Lovers oya urashobora kumupangira akazu kiwe none uri umugabo muto muhabara kamupangira waruzi kumbe ni projet erega yamwise umuhabara sindaya yawe umuhabara abari official yes kuja kuna musani yandika ati official video yani official second wife official kandi atanze umuhabara batagase gusumba official mu nzu ya mukoga aratagase sinzi ko ari birungo byawe iyo umuntu agenda arakura kuzi ibintu c'est bon urumva kandi aho twaozi yatanguye ari mwibarabara agenda no mu micro afata mukomego ni kijumbu twikoreye mu nyuma hari yumvira vyiwe ni c'est une femme battante n'umugwanyi femme forte très forte urumva rero umuntu mwe n'uyo c'est à encourager. Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Biravana naho uriko dukurikirana uherereye. Yesu bakunzi ba Kamu TV turabaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi aho tugiye kuyaga n'umusaza. Musaza Semavumba. Simbizi wa Semavumba. No musi ndi kumwe na Bobo. Nije nifatiye Mike. No musi ifatiye Mike. Arameze neza musaza. Jemeze fresh kwisi ni dog. Amazi ya life ntuvako. Amazi y'ubuzima. Ayandi se ubuzima gasimbizi ko wamunywa life gusa. Amazi n'ubuzima. Amazi n'ubuzima. Mugaba yaro nayo ubuzima. Amazi n'ubuzima ayo nayo ubuzima rero bitandukanye he ubuzima bwo ubuzima bwo ana hata mugore wo gufise ana hata mugore wo gufise uratagata areka nakube jara abantu baza bambona ati wewe washaka kurongora ni byiza be wapi kurongora ni byiza amazi yareka kera namazi wanyu oya kira umwe amatemba amazi ntara ya découvrir ko yeri isuku byari bimetse cyane kuko Imana je kuvuga none gashaho ndikuruko Imana je n'amazi gusa Yesu umugore nagatishije ko yeri ka idi mugore yubahwe sa oya kiziye foro ni za amazi vraiment kube ano mazi nk'ubu dupate par exemple ikintu cya mbere cyo tuma nagata kuri kote dufate y'urugo cy'umugore yibereye mu kiriri wotagata gute Kea none ubundi bagira bandi batagata kubera iki Kea ya mbere yo mu rugo ni mubambe none uwo atamubamburo nkayo Kea acha yo biti idyumviriza Kea ya mbere wari ufite umuntu akubaza ati
umeze gute oya wafunguye oya uri mu biki oya utashe rero na mwamikazi agaca gukura ibirato oya wumvise ivyo byose nta kimwe ndonka mwino misi reka mwino misi ninywera no mazi ari mukiri na message ntiyandika mana yanje ndako telefone yanje yirirwa ivyo biba mu gihe cyo kureshanya mukiri byo gusoma itagiye cyo gusomeshanya oya cyo turaza abantu bamaranye imyaka 20 rega mbuto dahendanye ngaho we madame atageze nka sa we nka mumaraye imyaka myinshi yego 10 imyaka 10 ibyo biba muri bya myaka nk'itatu mutarana abana ya mbere ndaguye telefone yanje message twako turavugana na madame kandi twararanye mu gitanda kimwe ndaguye message urabe ingorero si zimwe nta kandi hari ubwo guba ku rundi jewe ugwanje wubatse kijeshi cyo twubashe kijeshi aba rero aho no kuraba neza kubera iki oya kubera arabizi neza yuko tujya tuntu hariho amazi y'ubuzima nsanganye urabyumva agize dosage agenda kongereza usanga tutexé mauvais arazi neza yuko ano mazi yo ndayanyoye bitubikobye amwekewe yambutse bivuze ko rero amazi hamwe yo kuyenda gusa kongereza n'ibiratungana nyambuye twatugiye muri exe aramenya reglage abagati ati sheri pime turabizi neza ko umwanya wose madi ko ndanywa amazi kugira tuje muri izo affaire bisaba amazi ni déconnecter kwanza n'amazi kubera urugo ruguma rumeze neza urabyo arazi neza yuko ni kumwe n'amazi sinzo ntabahabara nzojamo kubera ano mazi mu gihe umugore ari mu kiriri araguha swingi ijya nyene yareka uramaze kuyapima ayo ushatse kuvuga yuko ayo mazi yaje gusubirira umugore akamaro k'umugore wawe apana akamaro kiwe uko dukeya makale ega niko kamaro k'umugore yaje gufata inshingano z'umugore mu rugo apana zose hariho za nshingano za mubambe tuno tuzi utunyoye uguma wimereye fresh utuzi tw'ubugingo nukuvuga wo hamagara abandi bagore bose gukundisha abagabo babaye amazi bakine ko urugo ruguma mu mahoro hari umugore avuga ati ndi mu bihe uzi neza yuko umugore wawe ari mu bihe ufata tuno tuzi uratwinywera uguma uri hareze vuga ati kandi umugore wawe uguma umukunda kandi umugore akabitahura gusa aba batipero n'abamesha bafise energy nayo energy yo chikora iki dramati ari iboro dramati agenda nambari byari by'amavumbi muri Kongo vumbi ya Kongo bari bindi azababwira ngo inazi kwavanga ndikaranga urabaze ngo ibyo cyo bifashikira imyumbati kubatabizi ivyo banumanga imyumbati n'ibikaranga imyumbati karanga muri Tanzania tugenda muri Tanzania tugishika kuri boda hari akaboro twakaguzira ni 5 y'amatanzania y'amashiringi nagashashe kaba karimwo inazi ikaranga n'imyumbati beniki n'utundi tuntu na tangawizi amagoma bakataguye umujama twari kumwe twa Safari we muri Yaga arambwira ati wowe ibyo bintu ugombuye kazi kawe tamugore mwagenda nana mazore watwaye life oya tabazi na infizi ashara ndabitanga ntibinkwegere rero hari izindi ngorero usanga zubaswe uko kwibooster mugabo mugara abantu usanga bifite utuntu naturel nyene naho bato kwibooster abari sawa ara nkano mazi yavuma muri irare aho tutwifitiye ja muri Excel mu bambe cyangwa iyo byansuga cyangwa gukoresha energy uyo energy yabo yo niso urengegeza ibiriho abantu bose kenshi bakunda kunywa energy za life usanga baba hafi y'abamenizi kubera je nuko nyene nuko nyene je okay Simoni yanyimoje kanda mu telefone simu kanda mu telefone simu ni yanyitaba no yanyimuje ngomba samabanga tugomba dusese kwa mabanga ari sacré mu rugo avyovye
ngabo reka umbe ndamutelefone simu yaranyimutse kugira ndakubwira amabanga ya life energy urumva life energy dutahura rero ubuyu wanagize ubuyu waye muhamagare twumve life indira wumve ndamubaza ikibazo kimwe cyonyine sora izi twabipanze oya ntazwi no mu kiganiro nta n'ibyazwe no mu kiganiro uri ndugu yangu bikwaye wapi sasa nikuulize swali moja pale chini ya kitanda ulitiaga nini pale kukusaso ai amainita pole sana oya ndayagura tu omba umve gusa biri musi yisaso byashize musi yisaso Ngwa usikie ndugu yangu, ngwa usikie. Kangura amainite ya 2000. Zose ni effet za life. Ngwa usikie. None si huyu hapa si Simo. Kati Simo. Ntraumva. Ndugu yangu Simo tutaza kubona no munsi. Ndugu wewe Simo? Uno munsi ndaze ko tuza kubona nawe. Ndaza gukora hama kugira ikijya gitanda gifate gifata washize iki musi yisaso matafari washize mwangaye nashize menshi kuko nashaka yuko biduga kujya nyine wari wabikuze unabisikia ndugu yangu sasa utaonana tutaonana saa mida poa tena pale kitu kinakaza sana Nada simbizi sawa wewe kianza kushanga matafari wewe kianza kushanga matafari ubundi kugira kiduge urumva uya bumbaho uya arabya bumbaho uya ufatisa garatibutse wati Kongo mon frère ari akanyobwa ngoya mu telefone ari akanyobwa numvise ko muri Kongo wewe sipiri ndi mu kiganiro gato Machad yambye ko ari midi 20 mugabo midi kaminze ko nashitse midi ubu nagira dutora mu kigoro sawa usaba ncego mugabo sawa ngoma yarageze ko ngene kandi ikendera wumve Indira wumve neza kugira utahure neza yuko atacyoroshye kirimo atarakwitaba rindira gato ashayitaba mbe Simo kira gitanda cyanje gikozwe mu ihembaho mubuyu libuyu Wadi Kongo libuyu ibaita libuyu iko bei sana nimba imwigeze kuri Samsung ai mbe no sizija bakora mu inko nasanga ngo zigambaho nizo bakora mu inko hajya kuri karashi enzo niyo cross iyo cross ya karashi ko ayita bwa Kongo sawa bwa Wadi Kongo iyumvire energy nawe utubatse uzukayirewa ariho kanyobwa ko muri Kongo ndabonye kanditse ko mbuka mbeto urazi ukabona sasa naga sasa energy ni mbuka mbeto ibaze basi Bwadi Kongo basurayizi cyane gose urayizi Bwadi Kongo neza ndayizi maraja ariko baranyimusa ajya bajama ba transfer avuga ati none iyi mbaho yawe nimbaho nyabaki kwiko kiremereye ko mengo ni icuma urabivaga mwene waje Simo rero cyaramforsa n'amatafari burya mbaho Bwadi Kongo irikatika kubera energy mbeto mboka mbeto why mboka mbeto ide ya life ni mbi cyane reka twinje miganiro yeah man umviriza wewe ukeneye kubaka urugo kubaka neza kurangura inshingano z'urugo sindayiguhanuye
kurumva yuko na bois du Congo iturika bicarasa kuguma wegira abamenizi abamenyebo ifo kuba menizi abahajya gume kugira guma kwita misumari kandi imisumari ushobora kijya beto hari imisumari itwa ya beto ndayibona yapara imisumari imwe bwa busumari bwo ngaho nambari mu Buganda hari imisumari umwe beto niyo bakoresha juzo naguze marto irari ama gusa ubusiteme nashyenshiramwe ajya amatafari amwe yahiye kabisa ajya aturiye niyo nacemfata kugira ngo basurabe yuko gume stable mwana usanga amatafari yagize imigaga mugabane ntabwo ari bari pinisyo mu rugo c'est ça waya umva warenze umwambuka mbeto umenga mwage mu byo guhanana kwemezanya kandi ari plaisir uyu wayine unyeze uburengeje zibiri n'imyende kaye ega nashobora ko rigaragaza narengeje mbiri kumbe nagiye muri mbuka mbeto oge zimbi wowe ku rubuga rwawe araheze masaha make gusa nk'abiri wanditse ko ngo hariho inda zakanguka zishingirwa imitwaro myinshi cyane bakarara mu masengesho mu vyumba by'amasengesho basaba uruvyaro hari kandi bacongera ko ngo harone ziyazira zitifujwe bishika kanazihunga sa vipi none ntibibaho ega je mpana niyumvira ari nk'umuntu mbora ati ngo yihakanye inda je ndibuka umunsi mbyara umwana wa mbere abaganga bo kuri Prince Regent baratangaye babonye umuhungu atubatse ariko aza kurekrama umwana w'umukobwa batubakanye wabaye igitangaza nayi fenomene ko ntayitahura uravyumva ko je ndakunda abana sana gatunu uyu muhungu ntari Marie uyu mukobwa ntari Marie bandi bajamba basambanyi babiri nabasambanyi twarabasambanyi babiri oya twarabasambanyi man mwarabasambanyi twari twashurashuye barabashurashutse okay barabasambanyi ni twebwe twubatse twatwarenze ibigo man ni basambana oya muri bibiliya babise gusambana bibiliya yego bibiliya bijya adultère nukurenga ibigo tuva mu byandi byara subirijwe byabaye traduit nabi urabyo ivyo byo gusambana tuja tubishira ku bubatsi kubera no commet point l'adultère niko bibiri ivuga rero iyo no commet point l'adultère mu kirundi vyiswe ubusambanyi hama abatubakanye peut-être barashurashura oya nawe sinibaza abatubakanye bari mu byabo kubera ntabo warengeye akarimbi inde hari umugore w'umuntu mba nagize ujya ko twabyaranye ko ubiko anticipa gutanga inkwano oya inkwano bajya bandikwa ko Franike abara n'umugore ari inkwano yatanze ntiyamuteye inda baca barabana none umva leta yogere gusa tout simplement gusa ntitwari twanditswe muri leta ni yaritutse ngabo je nawe twari tubizi nugeze mwe ko murashurashura oya nta bushurashuzi twarimwo ibyo byose ndo gushikira vraiment oya bushurashuzi bwahe ntuzugomba bobo ndakubwije ukuri ni nk'abantu bazambwira ngo je ngo ndafise abana navyaye hanze nta numwe wowe navyo bihakanye se gute wowe mu nzu abagore bangahe sa ufise abagore bangahe bagufise umugore umwe ufise abana umaze kubyara abana bangahe ku mugore umwe sa babiri umugore umwe byari abana babiri byari twara abana simbi bobo ifo aho kantu tuje tubagaragara ari kibaze bambwira ngo urumva ngo afise ngo abana hanze n'umugore natwaye namutwaye dufise umwana kuko urazi ko yarafise inda y'amasi iyindi nda undi mwana yamugumyemo amuvyara après 2 ans 9 mois urabyo indama yasa jamaze imyaka ibiri n'amizenda nibitangaza kanguka bibaho bamuhitira ntibabaho none muhitira w'imyaka 2 mani ibitangaza by'Imana mon frère umwe yari inyegeza hama igihe ciwe kiragira inyuma y'imyaka 2 n'amezi n'umwana yavutse asa photocopy uzabusanga mani ari n'ubushuri rero nakandi kazuvuka mu oya usange kari muganga baragize neza ecography niyo mpamvu bamugiriye cesarienne ubwira barabe ko atawasigaye ubwa mbere ni
yabyaye neza yabyaye neza wa mbere mugabo wa kabiri arararira arakubita kushe turamurindira inyuma y'imyaka 2 n'amezi 9 abariho aza yisokora ati najewe nariyo habisa ngira ngo ni Kristo yagusengeye niba cyacima manda zakangukizo zakanguka sasa ivyo bitangaza bibaho muri Bibiliya tubwira abantu bitwa ngo basara bavye bafise imyaka bari muri menopause ivyo nivyo none byari muri Tanganyika Care Hospital nibakize bya biboro abantu bamaze imyaka 60 babana umukecuru baramugira mu bambe gutya hamara vyara tuvuye ko nawe gitangaza rero giheruka kuboneka kuri Wasemavumba urumva umugore we yarafise ndamahasa ihasa rimwe rivuka bibaho ni ibintu ko ndakubwira rero nta mwana wo hanze fise umwana wo hanze yobaho kuva itariki 15 z'ukwa gatandatu 2024 umugore twanditswe tukemegwa imbere ya leta aho niho umwana novyara ndakuwa nimemza nyuma ya ndoa nzoba namuvyaye mu bushurashuzi mu sambanyi uravyumva mugabo abana bose bavuze imbere nabo umugore wanje turi kumwe barimwe bose ni bari no konje ubu wenyene gusa yagize amahirwe inda yiwe ashika nikajanja konyene kazi nyuma konje eta civile niko vyanditswe erega simbizi nuwo byari ubu hanze bari no konje uravyo mugabo wo hanze no vyari ubu yo bari umwana avutse nyuma ya ndoa erega yitwa nyuma ya ndoa kuri ex abari no konje mvuze ati uyu wubu n'umwana yo bavutse inyuma y'indoa iyo ndoa yabayeho ega muri senare barababatse yabayeho ryari muri jwe abana bavutse muri 2015 abavuka 2020 abavuze 2022 abavuze abura bashiramo ngo nabana ngo navyaye hanze twari tuzinanye apana ibyo rero ngaho ivyo je n'umugore wanje namubwiye ati apa don't touch ibyo ntuzina uzineze ko umwana yavutse tutarabana ni nkuko na wewe abo bana bawe wari kugenda ukabarera hiwanyu uko nabandi babatwaye iyo hama nkabafashiriza iyo bavuga Bob cyane gose gusa ubu rero ushobora gutera nkinda nk'umurabaraba man ntuzyatureye ko navyo ndagwa kuri post nanditse okay hagaca abaparalele n'uwundi amaze kumviriza gwera kanguka zose yaziteresharije yaguze la disque dure acagura serveur nini acagura bimwe byo kuri internet amwagura amajiga bibika muri Google kugira gusaronka kibondo kwacubera bari kararira nk'ikibondo undi nawe ari kararira ati yatewe inda n'umugabo yubatse simbizo Wasemavumba none yubatse urumva umwe ari kara urumva ikiriza umwe n'ikiro kirariza undi kandi bose bararira yego bose bararira mugabo icumwaririra n'icunda rirana icumwaririra n'icunda rirana nibijya postero nanditse bamwe ni kanguka kandi rero iyo wakanguka iyo ipashije namashimye ni ntahe ibigishinga ntagikomeye ati nukuri jewe Kristo ndikumana yaragize kanguka ziza naje zituma chimamanda gicakiza igafyura amaso ibyo bibwa by'ibiprofeti ibyo bibwa ni nahe exactly yarakiriye arizera biraba noneho uko atarigera ngaca jana acavuga ati kuri bagya nabo baje kutugwisha twebwe twubatse uravyumva mbwana nabahora bavuga ko Chimamanda ntumubeshe avuga abakubiswe mu bambe n'ibiprofete by'ibibwa we abakubiswe mu bambe na bene mwe oya natwebwe mu bambe twe mengo twe nibisanzwe abifata nk'ivyemeye naho gaposte nanditse ni hari inda zakanguka zishingirwa intahe n'izindi rero za mubambe kandi nabuvuge tagenda no gushimira naho cyo bari gitangaza cyo ndibuka umukobwa yigeze kuvyara inda yishusha vyara abana bane
ibyo bikarare iyo nkuru ntiyanavutswe ndi yivuga wowe umusabira imfashanyo aya bandi mugabisha majambo barasiye conscience ni benediction ije muri malediction numugisha uje mu muvumo mugabo abana bose nabigi urazi ko bose bakiye ni mpamvu leta bakiye konjo no konjo exactement kandi ubwana bwanje aho buri bwose umaze guca ubwenge yambu intasho kuri bo inashu kuri bo zibashikira na mama babo zura baramutsa simbi abamama babo hari abishiramo inzigo oya mwarabyaranye simbi akorera umwana bishiramo inzigo gute abishiramo inzigo ari abandi bamama usanga ari fake kweli akabishiramo inzigo oya kaza kubishiramo inzigo mwarabyaranye kuba atagira amahirwe ngo umushire mu rugo ntibigomba kujyamo inzigo agomba kubyakira kandi nkuko nundi abishira nani reka inzigo nani ugosanga n'umugore acha ibyo bitu okay ejo bundi kwakwanye gano nakoresha umwanya koresha umwanya uramugarukanye kandi oya ni umukobwa yakoze ikiganiro kuri TV yacu ariko arakompara wewe nakoresha umwanya nje nkompara akoresha umwanya gabu ndabisubiyemo najya ari mwarakimbaye ico ki rero koresha umwanya wavuga yuko wewe yakunaniye akurenze wabuze aho muca watangiye kurondera bamwe mu bahabara bawe kugira ngo bagufashe kugira ngo umunyare ntabara mvise mu Rwanda ujya mukobwa se umunyarwanda kazi niba bavuga ikinyarwanda ni nkuko nawe uvuga igifaransa gusa we yarabaye mu Rwanda je nta muhabara ngira Jefferson umugore umwe kandi koresha umwanya avuga ko afite n'amafact yuko ari muhabara atoke pare uko je ndaguza muhabara je gabo muhabara urazi ko projet ya mbere gwari yabahabara na cyane cyane nibyo none d'abord ko muhabara no mutwara urazi biharuro vyokora kugira jewe nshobore kuja mu bahabara je d'abord mfise imodoka izwe bayi foto kandi ahantu haja bahabara abahazwe abazwi gute basembe abahazwi gute nega shikwate kuko no mutwara Seven Lovers oya urashobora kumupangira akazu kiwe none uri umugabo muto muhabara nkamupangira waruzi kumbe ni projet erega yamwise umuhabara sindaya yawe umuhabara abari official yes kuja kuna musani yandika ati official video yani official second wife official kandi atanze umuhabara batagase gusumba official mu nzu ya mukobwa aratagase sinzi ko ari birungo byawe nta oya nuko je nta muhabara igabobo nuno ngira urugo wapi sinda intagera ko nja master y'abahabara mwene wacu oya nurwo yinde ruracamanze nurafatisha neza oya nurafatisha neza stafatisha neza vraiment ntabahabara nojamo nta n'umugambi mfise niko muhabara ni indi budget bari budget parallele kuko urumva reka ntabahabara kweli ntabahabara je mfise ujya mudada peut-être oya kuresha umwe yarabeje ntabahabara njamo arashaka ngendereza kanzo mbona mfise hano na Paris hano hegere hano batwara abahabara so adosha foto rabi posting hari hano batwara abahabara mani hazwe barabaho bon harabaho kweli iyo ni nkuru nshasha ntarinzi abahabara none batwara mu hotel none bana mu hotel batwara indaya Ngoto oya n'umuhabasha kumutora mu hotel hama none n'abapeti ngaba bafisa abafiance bataragira amageto batwara mu hotel bajya barabire kuri bajya barabire kuri none jewe inda ya mbere sinayitereye mu hotel ona ujama skia bobo none twakundana orawe kashiga hotel kigiswe yabwa turi nk'aba polisi bari kuza akadufa bakaza kudusaka imagine twari kuvuga yuko turi bike nigeze kujana naho gadadagere hari igitega twagize reservation muri Akorade baragutwakira muri Akorade kwera atafise extra niyo mpamvu rero ubu rero kugenda abere ko ndumumese nakubwiye ahantu nzogenda n'umugore wanje kuba Pentecost 57 miliyari aho umugore wanje niyo nzomutwara azova mu kiriguza sindasubira kumuvuguta ashi matera zaho nzozitote binya bigira ashi bazoze ashi mwe bacu zijya matera je biya iboro bya mubambe bijya byaguke
y'ikiziba n'umufana wabyo mugabo zigiye matera yahajya jewe nayitotesheje cyo mvuga ati chambre ni meriyi kugira bazokomere ko je suis marié ubemeze ndabemeze ko tu es marié mana yanje mfise extrait nshasha yanditswe n'imashine irabiswe iri bien plastifié njerekana kuri reception muri 57 miliyari mon frère hajya niho uzogira hamuje ndababwira ati nawe rero ko wiyemera kuri unyemeze kuri mariye ingo ndabe ko kibazo nofise ni kimwe umugore wanje afisa Madrid ya azofunga ibitambara na problem azofunga igitambara inje yacugaye neza yambaye n'ibitenge amahereni yakuye na uri nanze ngende cerambaye ariko tikoresha umwanya yari yambaye kuri mariage ya Kesi ya Lidi bayambaranye na samba famba cyadorija hama ngenda muri 57 miliyari kuvugutira y'umugore okay yego bakunzi ba Kamo TV ngo maje gutora umwana ku ishuri idi mukurangiza nashaka ugira ikintu uvuze ku kintu ca kujya studio ya Silent Vibes yego wewe bijya ibintu wabyakiriye gute sindabifatira umwanya ukwiye n'ukuri kw'Imana no bambeshe kubyo takintu bivuga ko yarakimwe n'ukuri kw'Imana sindabikurikirana ntabwo uri ku mwanya rero simbizi n'ukuri kw'Imana no sijimeze gute bon gagenda umuyu wayo urashobora kubindekira ugasanga ndaronse ibyo mvuga oya sino kudekriva atacu bizi gutayibonye gusa nagomba ugire ikintu ushikirije ku bantu oya ni juste tout kubera ni iyo umuntu agenda arakura kuzi ibintu c'est bon urumva kandi aho twaozi yatanguye ari mwibarabara agenda no mu micro afata mu kumengo nikijumbu twikoreye ya mu nyuma hari umvira vyiwe ni c'est une femme battante n'umugwanyi femme forte très forte urumva rero umuntu mwene uyo c'est encourager umuntu yatanguye kuri 0 akabageza hageze akwagura biya n'ukwagura ubonye ati ni hatoreka nagure kandi ikindi naco burya ama studio atanga ama opportunité y'ibindi ni na stabilité ihaye ubugure n'imiryango y'ama contrat atandukanye hari ama emission cyagugwa nejeje otanga ubone yaciye azana na emetteur hajya bikagira ukabona ibaye akemeta nyene ukabona safi ibiganiro bye bikagira ni ibintu byiza ni ibintu bimeze neza cyane gose ni encourage urumva n'abandi nka chamanwa n'abandi nka bagaere nabo ni babigenze gutyo ntagume bayerera idije nakomeje kuraba post yawe mbona ntacu bivuzeko franchement byarambabaje kubera iyo aba ikintu kiri negatif ariko bagize ico kivuga oya jewe urumva ikintu bicha ivana ama circonstances naye umunsi yugurura ya studio ari mu bintu byinshi by'ubumani ingo office biki kandi yari yatumye abantu benshi hari igihe usanga mfatirwe n'ibintu byinshi usanga hari ikintu ntakurikiranye mwana gaje kurikurikirana gato kuri internet ndabona urumva ngene bimeze nta invitation bijya yari yaguhaye wowe oya nta invitation yari yamaye oya nta invitation yari yamaye cyangwa mufitani beef ko numvise ndari natavuga ko uzafitana ama beef n'abantu benshi oya jewe nta muntu tuganira beef peut-être hari umuntu ashobora kuba afitaniye beef nanje mugabo jata beef taniye nawe atani byina gusa c'est encourager ni studio ya bien harimo tu ma innovation harimo urumva ni ibintu byo gushigikira turabikeneye entertainment yakiri kirakura itangaza makuru online rikorera kura kirazira ko twoguma rero muri bya bindi nyene urumva ubu ikera umuntu yaricara ngakavuga ibintu by'ibinonsense mugabo urabona yuko namakuru dushikiriza bari amakuru umuntu ayumvirije neza yagira icyo amufasha akuramo ikintu kizima rero ico kintu kizima none bwa mbere twabivugira mu ishamba wakeneye ko tugenda no kivugira ahantu gani jambo ko turatanga twavuye muri rya jambo yo guteramisha abantu ubu tugiye mu ijambo ryo kubaka abantu numva rero iyo jambo n'umuntu arumviza ninde yabivuze yabivugiye he yabivuze ryari so ndoifu okay reka turangirize ngaha dushimire abakunzi ba Kamo TV mwateramanye natwe naho butaha ego